Kandi. Oui. Papa wari. Papa. Mon papa ari mu Bufaransa. Nivyiza. Oui. Kuri ko mbajije. Amake. Njya mugabo uramuzi wari. Uyu mugabo aje kuza ngaha. Ya. Uyu ni umukozi wa papa. Ni umukozi mwiza cyane. Bimwe no kubwira. Ahubwo be ntibishaka ni nakora mariage. Ari we nzohamagara mbere paje. Ya. Ndamwemera nkanamukunda. Akubere pade. Yego. Nivyiza. Kandi. Iyo waruzi ico nzi. Uri kumenya agaciro k'umugabo. Amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nja nkaca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Ngize ndakubwiye mwana wanje ndakwinginze uyu mukobwa ntagucike uze wibange ntakiri kintu na kimwe mwana wanje tuzuba duhomvye mu muryango ndakwingize mwana wanje ndakwinginze ntihagire ikosa na rimwe uzokora ngo aducike Mama. Ico ndakikusavye kandi ndagufuka nukuri ndatugije amaboko ico kintu ntikize kikubeko mwana wanje. Mama ndagusezeranya ikintu iki kimwe cyonyine. Njyewe nk'umuhungu wawe Mr. Kandi. Mama. Nakosa nibi nzigera nkora bizotuma biyobaza umutima wawe. Je na Angeri tuzoba. Mama ndamukunda cyane mbere gusoma kuri vyiyumvira. Ibyo kwiyumvira ngo no murekura Angela akajya ahandi hantu icyo kintu ntigishoboka. Sinzokwigira nkora ikosa. Uri se? Mama nizere nzokora nanje ibishoboka byose bira Angela ndamugumane mu biganza. Nanje aya makuru watsi ko ntoyigumizamo ndabizi icyo ndabizi. Ntegerezwa kugenda vuba ninashika mu Faransa ndamubwire neza ido nido Papa mu Bufaransa kugira ngo nawanezerwe sha reka hari no kuri kwimana turindiriye ico kintu cawe ko gikorako. Mama reka ndagusezeranya iki. Yego mwana kandi ndabigusezeraniye je umwana wawe Angeli. Jina Angeli tuzobana. Nakosa na rimwe nzigera nkora rizotuma Angeli ava mu biganza. Angeli ndamukunda gusumba ukuri kubona uravyumvira. Pari tanozekwa ya zobyohiko kare Mamurazi ko nokora ikintu kikubabaza. Burya rero urazi gucagurasha. Anje wamaze kusinzira? Mumfitiro ndagutera inkuru rero. Mama wawe atuzaniye umukozi. Ikibazo ko natura abakobwa babiri akatuzanamo imbogare nk'iriya. reka kunyita umungu mama yazanye umungu ashobora kuba ari mwiza cyane. Ameze gute? Ejo mu gatondo uzamubona uzi ukuntu ameze. Eh. Iboga risha mwiza gute? Oya. Ndagufite iyo poitrine sha
muremure w'inzobe ibogari niyo afise ubwenge bungana gute aza amajambo yambwiye ngiye kumwereka mu gikoni afise n'ubwenge byanyeretse neza ariyema ko yize oya eko shaho ntiyamaze kuri kumubona uwo muhungu kabisa cyamba nabura kenda mura yo nturitsiro nagiye uzomubona ejo mu gatondo sawa reka turyama mvitse joro ryetse ariko ushana bwagiye gusa be uretse ko ngoma ndagukumbura buri mwanya hari uburyo ndi kwiyumva muri ino minsi butandukanye no mu yindi minsi bivuze iki ujya munsi ushobora kuba nagiye ntwaye inda iyi nda agomba kuyikuramo natayikuramo urukundo rwacu turushira ku iherezo Nice. Nice. yes Nice. Ku mugoroba mvuye ku kazi nari ndagukeneye hari ikiganiro nashaka gukorana nawe. Boss ko ntiyabwo ikiganiro nyabaki Mwana nibisanzwe. Wowe shira umutima mu nda ntugire umutima uhagaze. Ubundi ni ibintu bisanzwe ni ikiganiro kimeze neza. sawa nta kibazo Sivyo? Sawa ku kantu kari mu menyo yawe. Sawa ugira akazi keza. Asha. nabaye ubuzima bwawe urakoze urazi ndababwira ikintu kimwe iyo umuntu agukunda bya nyabyo iteka ryose yama yitwararika ubuzima bwawe ukumva neza ko atakintu na kimwe kibi nta kintu na kimwe kibi cyo kubako ahari iteka ryose uwo muntu aba yiteguye kukubera inkinzo uwo muntu iteka ryose yigaragariza mu bikorwa gusa he is always there to protect you Angeri. Brighton waje ukora iki ngaha Mba ngaha nyene.
uzosiga ndikwiruka aya sinshika nkarabiyo mvuye niyo nji bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi? Urukundo ni